ari ibintu byinshi umuntu yiga ari mu rubuga. Nagira nkubwire ko politike yo mu Burundi ukuntu yubatse cyangwa ukuntu abayikora kera bari bayimenyereye ni politike yaho umuntu aja mu mugambwe hama hakabaho nyibitanga magaburanyama bwana ubundi n'amagaburanyama mugabo abera mu nzimwe kara ababanyi bararonka ibindi migambwe yararonka ababanyi bakaronka ubuye amagaburanyama abera mu nzimwe kuravyumva rero kijya gihe kera politike abayikinye canke abari korekina umunsi batanguye ico gihe warasanga baronse uduposte kanaka mu gihugu hama abo bantu baronse ibibanza mu gihugu canke abashinga amateka bavuye muri iyo migambwe itandukanye bagaterera intererano z'abo migambwe umugambo ukaronka amafaranga yo gukoresha imigambwe ikagira ingufu igatunganya amanama ikitunganya mu buryo buvuye mu bayiserukira baronse ibibanza muri leta no musi tuvugana usanga babandi barabaronka ibibanza muri leta bavuye mu migambwe itandukanye ntibakibaho. Bakunzi ba Iris News, karibu, welcome, bienvenue. Iki kiganiro citwa Iris Exclusive, aho dutumira abantu batandukanye mu buzima bw'igihugu, bafite ibyo bakora, bashobora gusabikaniriza abandi. No munsi bitewe iteka ryo kwakira umwe mu bari bitoje mu matora duheruka kugira, muraza kumubona, araza kwidondora, kandi afite byinshi aza kuganiriza abakunzi bacu. Ngira ngo yidondore atubwire uwariho. Murakoze cyane ku mazina nitwa Jules Niyongabo sanzwe ndi Murundi avuka mu gisagara ca Bujumbura. Jules Niyongabo ninde mu buzima butari bwa politike? Jules Niyongabo no mugabo yubatse akaba n'umuvyeyi w'abana babiri. Mu byo sanzwe nkora ivyanje ndigenga nkora ndigenga. Ndi umu entrepreneur nkaba ndi umu investisseur hanyuma kandi nkaba umukozi w'Imana ndi umupasitori hanyuma ndi umu consultant mu bya conférence ico bita interprétariat de conférence et localisation bibaza ko muri rusange novuga ivyo ibisigaye bindi navyo umuntu agenda yiyunganya uko ashoboye ariko ivyo nshoboye gusa si ivyo ndashobora kuba ncuraranga ndashobora kuba noririmba rero ivyo n'ibindi vyongera ko umuntu ari mu mwanya ukorosha umutwe. Uvuze yuko wavukiye mu gisagara ca Bujumbura neza na neza hehe? Muri Kanyosha. Mu manuko bw'igisagara. Yego. Ko abanyakanyosha toto wa Kenya Empire ko tutagusomamwo umuntu mu Kanyosha toto wa Uswazi. Ndi umuntu yabaye ahantu henshi atandukanye haba mu Burundi mu mahanga ubuzima bwiza ubuzima bubi. Nabaye mu makambi y'impunzi za Tanzania za Muyovozi Mutabira nabaye impunzi muri Zaire narabaye mu Buyenzi Buswazi nkuko havuze narabaye mu Kanyosha rero kandi narabaye za Gatoke narabaye za Gihosha narabaye za Rohero. Ni byagiye biragenda gute ngo wisange nk'ubwo buzima? Ibihe by'intambara twagiye turacamo nk'igihugu 93 natangiye guca ubwenge mbona ibintu turi mu vy'amatora yandadaye 93 aratogwa hama n'ivyagiye bira abantu bakagira ubwoba nkabona abantu bahungira muhira nkabona abantu bazana ivyabo baza kubibika muhira iwacu ntabwo kubona ko ari ibintu vyahindutse mu gihugu hama 95 birakomera byo mu gisagara ca Bujumbura harimo ivyo basanze sheke abasanze fete vya kamwe mu gisagara twisanga twahunze igihugu tuduhungira muri Zaire hafi uko niyo nzira risigaye yonyene ku bantu bari ngaha mu gisagara waja mu Gatumba canke ufise uburyo bwisunuye gatoyi ukaja nko muri Kongo Buvira twaragura y'amazi abavyeyi hagura y'amazi tukiga twanatanguriye primaire umwaka wa mbere muri Kongo ishuri ryo ry'Ibuvira bita kwa Karokota. Uko bivuze ibyo ukora naho wagiye uraca mu by'ukuri uri mwinshi. Est-ce que mpava mbaza ikibazo kivuga ngo ati kahise karakuremera kahise niko katumye uja muri politike canke ivyo uri kurakora nivyo vyatumye wumva ufise umuhamagaro yuko woja imbere ukitoza kugira ngo userukire abanyagihugu mu nama nshinga amateka? Urakoze je nakuze ndi umuntu nkunda ivya politike sitabinyegeze ko ndi umuntu numva intambara yambaye ko nkiri muto hanyuma kandi ukabuze iti nahunze kubera imvo iyi
ndibuka turi muri Tanzania, navuye intambara ije muri Congo muri Zaire, naciye muri tabira DJ nyene tari muvyeyi turi kumwe, ico bita mu systeme Nations Unies enfant non accompagné, ata muvyeyi numwe tabuze nk'abavyeyi baraha baziti warapfuye nani abavyeyi barapfuye. Rero ico gihe niho twahura na benshi bagarutse mu Burundi, arabaje batashe, abaje mu rugamba rw'igihugu, ukumva nyene mukumva vya politike y'igihugu, n'abandi bahunze 2002 benshi bari batama bakavuga indoto z'u Burundi tuzobamwo, abarundi bose bagukiwe, ata murundi numwe ahohoterwa, ico bita ngo atawanja canke wangura, ata ntara na mpinga yanje. Ivyo babitubwira muri Tanzania turi abana bato, niga mwaka wa mbere uko nawuhereye muri Zaire, intambara ikiraza ndabandaniza muri Tanzania mu kambi y'Umutabira. Rero urumva ico genda ifise kuvuga ati umuntu yigisha afashije, ariko ico kibazo nta nakivako. Icatumye ahanini muri aya matora benshi babona tuje kwitoza kandi bakabona aba independent baje ari benshi, nuko twumva akamo kanye n'icubahiro umukuru w'igihugu avuga ati abategetsi abaranduhije, abategetsi abarambuye, murabiza amenyesha makuru ubutumwa bwinshi nk'ubwo, ati n'amashinga amategeko kiramfasha ibi nabiriya byinshi cyane. Ati rero ko turi ngaha jewe 2007 maze gukizwa nkaja mu byo gukorera Imana vy'igipasitori, maze imyaka 19 ariko ndakorera Imana, sinasuye kumvira vya politike. Nakivuga ati okay, reka nkorera Imana nteka. Rero mugabo harabaye ibintu muri 2024, nisanga ndagwanya intambara yo kuvyanka, mugabo iherezo usanga nabaye witoza nk'ubigenga mu kibanza cy'abashinga amateka. Mugabo ahanini numva yuko hariho ujya muhamagaro butumire bwa n'icyo mukuru w'igihugu ati abarundi uw'igitoro, hariho umuntu azibira igitoro, umurundi umwe azibira igitoro ntikize mu Burundi, canke ibiti baramurusha muri ibi. Nejo bundi ikiganiro caciye ku yindi mbonesha kure nk'iyanyu, wahoze twara igihugu president de Monsieur Ndayize yavuze ati n'icubahiro yangiye ko ari abantu 100. Nambwiye ntibampenda kwereka. Rero n'abarundi benshi baje muri mu bikorwa nk'ibi, kubera ko twumvise yuko hariho ico gihugu ati kumbe harakenewe abantu, turi ngaha turashobora twobikora. Burya mu bisanzwe iterambere ry'igihugu ndaza kubigaruka ko handi hato birakeneye incabwenge n'ivyo, ariko kugira ngo dushobore kwishikako hakenewe incabwenge z'umutima gusumba iz'ubwenge gusa. Incabwenge muga zifise n'umutima. Gato uno musi ufise imyaka ingahe? Kandi yigira ibanga ndi umunyapolitike ufite uburenganzira. Narayivuze kenshi mushoje kuraba ivyo nagenda avuga imbere y'uno musi, kugira ngo public dufise uno musi ishobore kwimenya. Ndacara umujene sitakuze imyaka 40 neza, kubera ko ni na definition y'umujene ngaha mu Burundi nituyihurizako. Harababona umuntu afise imyaka 50 muga akaguma yaparesa nk'umujene, ugasanga mu birori canke ivy'ubuzima bw'igihugu bihamagara abajene ugasanga ari imbere y'abandi. Nari nkujya mujama w'abajene ntakabishoboye. N'umujama w'abajene muga ntiyavuze ko ari umujene. Urinzi ubumujama no kwizera ntubitahura. Nawe ushobora kuba uri muri kategori y'abajama b'abajene mugo utari. Agenda umujene kabisa. Okay. Merci beaucoup. Akabazo mfise, mbega ubuzima bwa politike urimwo burajana n'ubuzima bw'umukozi w'Imana? Mu Burundi honyene niho bitajana. Mugana honyene amase ya kera ntagiho mu rutara. Kuko muri politike abariyo n'abakristo b'amashengero yacu. Bavyumvise navuze. Abari muri politike n'abakristo b'amashengero turongoye nk'abakozi b'Imana. Kandi imihamagarire atandukanye. Imihamagarire atandukanye, ukivuze neza, ariko umuhamagaro w'uburongozi mu rushengero n'umuhamagaro w'uburongozi mu gihugu n'umutima w'uburongozi gusa. Ugiye muri leadership, umurongozi w'ishengero n'umurongozi w'igihugu bose bafise les mêmes définitions, cadre de définition, igitandukana n'ikibanza babicaye mu umutima wo gukorera abandi. Yo wonyene ubahuriza ko bahurije ko. Hanyuma mu Burundi byari ikibazo kera kubera ko atari bwaboneka abantu bashobora kubifata bakabikora. Ariko wibuke neza yuko dicto yadukora dusenga canke dusenga dukora yavuzwe n'umuntu avuga ko ari umukozi w'Imana kandi ari umukuru w'igihugu, kandi nibaza ko ni hamwe nyine umugabo vyanka ariko aragerageza, ariko sinovuga ngo byose byabaye imfa gusa, hari ivyabonetse byakoretse. Tuvuge ati ivy'Imana n'ivyasezara ubu vyarahoye byose ni bimwe. Oya,
ivy'Imana biguma ari ivy'Imana, igihugu ni ic'Imana, abarundi n'ab'Imana, gukorera abarundi no gukorera Imana. Ikibazo dufise mu mashengero nuko twabwiye abantu gukorera Imana yo mu rushengero gusa, bagaca baba abantu beza mu rushengero, mugabo basohotse ishengero bagaca bahinduka abagwayi badayimoni, bagakora ibindi bintu vya bindi bibi vyose turi muno musi usanga bikorwa n'abantu bavuga ko ibice 90% n'ibindi ari abakristo. Kubera ko twabwiye gukorera Imana yo mu rushengero, bageze mu vy'igihugu acavyita bitagira neza. Ariko usonye Bibiliya neza avuga yuko kuba indongozi no gutunganiriza abantu Imana yaguhaye, kuba umupasitori no gutunganiriza ishengero ry'Imana, nta difference n'imwe ihari. Iyo rero umuntu akoze icagizwe neza usanga ahubwo byose bikoraniriza hamwe guhindura ubuzima bw'abarundi, guhindura ubuzima bw'abantu bato bato, ndetse n'abisununuye bagashobora kubandanya bateza imbere igihugu, imigambi y'iterambere igashika kure. Nta tandukaniro rinini ihari. Hanyuma rero nja mu bigaragara ico bita la jurisprudence, mbega hariho ama antecedents y'abapasitori bitoje. Nibaza ko umupastori yitwa Dieu Nahimana yigenga nawe nyene yarakoze ho gikomeye cyane mu guhindura mentalite z'abapasitori b'abarundi, yuko bishoboka yuko umuntu yitoza mu vya politiki kandi ari umukozi w'Imana. Igihambaye nuko hari ibifa mu rushengero, kubera ko ntagiye mu rushengero nagiye muri politiki, haba hari abandi bakozi b'Imana bashobora kubikurikirana, tukabihanahana ibikorwa, tukabigabura hamwe n'ivya leta. Mbega ivya leta vyopfa naje mu rushengero? Oya, ivyo njejwe ndabikora, niko kuba umukozi nyawe, no kudata ikivi. Okay. Kuba muri politike vyoba vyarakwaza utuntu duto duto two mu buzima, nko kwicara n'abagenzi, gutera inkuru, ugatangura kumva umengo uraremerewe, uri mw'ishusho canke mw'isura y'uwundi muntu utariwe. Uretse ko kwitoza nk'ubigenga vyanyongereje abantu benshi cyane, kuko nari mfise byasabye ko nsubira kwiga ngenda bajera, kuko ntivyoroshe kumenya kubana n'abantu benshi. Intara ya Bujumbura yagutse, abo twakoranye mu Cibitoki cake, bazobona abo twakoranye mu Rugombo, abo Indava, abo Bugendana, muri Bubanza bakwandikira, na cyane cyane ko amatora yaheze mu kwindwi mu kumunani mu kw'icenda hageze ivyo abaja kw'ishuri, kazona abantu nka 10 bakwandikiye, duha amafaranga y'amakaye y'abana y'ishuri, duha amafaranga ya minervare n'abantu bashasha, aho bikunze ugafasha. Kazona kuri Twitter abantu bakwandikiye ngo wigenga ntabarafasha mu makaye na 10 nangahe y'abana. Kuri Facebook uko nyene, novuga nti iyo uhisemo kuba umuntu akorera abandi bantu canke ugomba kuboneka userukira abandi bantu, uba wemeye kuboneka imbere y'abantu benshi, wigare kuntu ubana nabo bantu, akaba umwanya wo kubitaba, guseruka, kuboneka. N'ikindi gihe uvuga uti reka nkora ivyo mu biro canke ibindi bikorwa vyo mu rugo, kufise umuryango, mfise n'ibindi bandiko ndakora. Mu vyo navuze vy'umu entrepreneur, nafise nkaho mfise ibikorwa bimwe bimwe, ama restaurant, ama services dutanga, ama traduction interpretariat, abakiriya bacu, ama ONG dukorana baba bakeneye ko tuba tuyo service, ama conference araje ukaja muri conference. Ariko novuga ngo vyarongeye ko abantu benshi ku buryo nize kujera abantu gushasha. Kandi ngo kuba muri politike bisaba kwiyubara cane. Hariho umutama umugenzi yahoze ari umuhanuzi w'umukuru w'igihugu kuva za 2005-2007, yambwiye ngo umunyapolitike ntanuranura, ntaje hariho hose uko yishakiye, ama kandi ntatoragura. Ungeze kubona akagori kwibabara ku nzira, utwema kwibabara ku nzira, ukaja ahantu hose ubonye ugafuka vyuriye uko oye, usanga kenshi birimo amariske menshi. Bisigura yuko hari amasacrifice wagiye urakora ya impréape ntashobora kubura, na cyane cyane ko nkatwe nk'abigenga ni wowe nyene useruka mu bantu. Hari igihe rero nko mu matora asanga twamaze umunsi wose utaronse n'ingene urya, canke wazindutse gutondera igitoro kibonetse saa 7, uja muri kampanye saa 9, ugaca ukora wita ukaduga za mabayi hariya, koroka mu Rumonge za Magara, ukaduga i Bugarama hariya ku mupaka wa Bujumbura na Gitega. Rero amasacrifice ntiyabona, cyane cyane agiye wasanga bagiye no gufungura, ugasanga umwanya wawe warumenyereye urakora ibintu ugomba kubiheba,
rero sacrifice ntizibura ntabuze ari vyabaye inyuma y'amatora ubwivyo n'ibindi kugira ngo urashaka kwimbaza handi hato. Ndiko mvuga cyane ku bijanye n'umutekano kuko hariho urwaruka rwinshi usanga rwipfuza yuko umunsi umwe ruzoja gukora politike. Muga politike ni cya kintu n'ugomba cinjiramo amubwira ati genda gahoro gahoro. Niko ndavuga ati est-ce politike yatumye wiga kwiyubara abo muvugana ibiganiro ukora mbega nko ngaha uri kurapima amajambo uri kurashikiriza canke tu restes toi-même naturel? Muri rusangi abarundi turi abantu tugera ivyo tuvuga. Umurundi ntavuga nk'uvuga buzwa hari n'imvuga mu Burundi ntavuga nk'uraga. Rero ni urashiramwo ubwenge uri kuravuga canke ukarimbura ijambo ugomba kuvuga. Ariko ibijanye n'umutekano novuga nti hariho ibihe umuntu wenyine avuga ati aya masaha yo gutaha naye, amasaha yo kuryama naye, amasaha yo kuvyuka naye, burije sinodoga ibugarama reka ntahe muhira nje kuraba abana mu rugo. Hanyuma kandi hariho abantu baba bagomba kumenya uriwe banashaka atana batumye atani inyungu bafise zindi uretse kumenya wowe uriyo kugira ngo bamenye ingene bakugirira nabi canke cyo gukurako. Hanyuma ubuzi cy'umutekano cende buka yuko amafishe twasohotse wayamanika ku mugoroba mu gitondo ugasanga nta nimwe hari. Rero uyo muntu afise umwete wo kurondera afishe yawe kugira ngo ayikorore ngomba kumva yuko na wewe agusanze aho umanitse wiyandagaje byo kunda akagukorora. Rero niho mvuga nti ubwenge burafasha. Murakoresha ubwenge umutima wo kuvuga uti mbega amasaha ameze gute ibihemeze gute. Hama ntitwibagire yuko mu bihe by'amatora haba ibintu byinshi cyane. Ibintu byinshi cyane abagomba gutoba abagomba kuba bavuga ati byononekare byose canke uyita umukuremo canke twebwe abigenga nkavuga ati mukomboza agira nsumvye amajwi ngahiga baja kumukubitanye barabara. Mwarabonye video mukomboza umuntu we yagize ingorane mukomboze abantu baragize ingorane benshi uko sinzi ngene byagendanye ngo bace basha mu gihugu umuziki bikaryoha cyane. Abantu benshi baragiye barahohoterwa ahantu atari hake mugabo sindamuvugiye ibintu mugabo nivyo mwabonye ku ma media namwe avuga ati niba umuntu yopfa azira ko mukomboza ari karitoza nofuma ndabireka nkabivamo. Rero urumva ko bitoroshe amana jewe ndafise umu point focale wanje yakorera mu karere ka Bubanza Cibitoke yageze ahantu hamwe ntovuga izina kuko bica bimenyekana aramererwa nabi cyane. Yaramerewe nabi ku buryo yaragiye kutwitangira imbere afise bafre sonorisation avuga ati mwitegure wigenga nakagiye kuza two turapanga tujana tuvuye Bujumbura imiduga natwe ni sonorisation ibitoro dushira mu groupe n'ibindi twagiye yashitse tugenda mu ntara ya Cibitoke twagiye guhurira kuri aeroport Yaragarutse ariko arahunga yiruka. Kubera ko yahuye n'abantu badatahura demokarasi ko demokarasi nuko imeze. Hari abatayitahura nishasha mu Burundi ntirashinga imizi. Hari umuntu yambwiye ejo bundi yegajya mwe mweza mu demokarasi yaraje mu Burundi uretse amezi 3 ndadaye yatwaye n'amezi 4 abiri adakwiye neza ntaryamire yatwaye hamwe n'amezi make cyangwa umwaka ntibantunganya yatwaye n'umwaka n'amezi 10 nangahe demisiyano yatwaye umusivili. Iyindi myaka yose demokarasi canke republika yabaye mu Burundi bitwagwa n'abasirikare uhereye kuri president Micombero, president Bagaza, president Buyoya nakwigendera president Nkurunziza ainsi de suite n'abasirikare gusa. Umuntu abaye demobiliza bakiri umusirikare. Bon mu Burundi nibaza ko nta tandukanye rirahaje. Ubaye mu demobilize uja muri wa reserviste abafise izindi droits zijanye n'ivyo yokora canke devoir z'igisirikare yobazwa mu gihugu. Ibiraronka definition nziza mu Burundi baza ko tuzorondera canke azogera igihe bakabiha intumbero nziza mugabo bisanzwe nawe ngahano umusivili habayeho mobilisation generale baraguha inkoho ukaja kurasa ugakingira igihugu canke ho byo babisigura yuko umuntu umurongozi avuye mu gisirikare ari ngombwa tware nabi. Ico bisigura nuko novuga nti byerekana yuko guha intwaro umusivile bigaruka handi nyene yuko badava bamwemerera gutwara abasirikare nyene bakagaruka bakamukubita kudeta nko twabibonye.
bavuga ati rero rw'intwaro canke ubutegetsi abasivile ni riske kuko umusivile baragaruka n'ubundi bagatemagaza intwaro yiwe rero urumva bisaba ko niba utagiye mu gisoda bizokugora nyene bitoza muri iyi myaka ya hafi dufate mu myaka nka 10 iri imbere 15 twahinduye ivyumviro uri umusivile bizokunda mugabo muri iyi myaka turimo ibaza ko nabari mu butegetsi usanga kenshi ari umugeneral abwira umwana ati genda mu gisoda mu karere usanga umwana wo kwa president naka yabaye umusoda amubwira ati mwana aja mu gisoda kubera ko barazi yuko hariho ibintu biba mu bihugu bigasiga ibikomere mu bantu ku buryo bidapfa gukira mu kanya gatoyi canke ibyo twagiye tubitahora tugiye muri politike yuko hari ibintu bidapfa gukira ugasanga turi muri 2025 mugabo hariyo umuntu afise retroviseur ya 72 hano nanturwa bati 93 vyagenze 72 vyagenze ugasanga umujene avutse muri 2000 atazi 93 na 72 agomba kwitwara nk'uwabonye 72 nk'uwaciye mu ngaruka za 93 kandi atarahari rero ivyo biratuma haguma hagaruka kwavuga ati twarabana mu gisirikare ariko tubanza tugaruke gato ku matora mwitojemo nk'umushinga amateka nk'uwigenga muri rusange twarabonye video yiwawe bamaze gutangaza ivyavuye mu matora uri kuravuga ati nandadaye na Rwagasore bagwanye intambara zikomeye nta numwe muri bo yigeze ashikana ibice 70% by'amatora muri rusange numvise umengo ntiwahimbawe n'ivyavuye mu amatora wayabonye gute vyavuyemo navyo vyakiriye gute ubanze unyemerere kuko nuvumengo uri kuraja mu kiganiro ca politike banze shimire abantu bose inshuti n'abagenzi abonzi nabo ntazi bazindutse ku tariki ya 5 z'ukwa gatandatu bakaja gutora bagatora uwigenga Jules Niyongabo simfise ico nobaha nico nababwira kuko bukeye mu gitondo inyuma y'amatora yabaye bataravuga ibiharo mfata kibanza naragenda ngahura n'abatamakazi bavuga ati yo ujya munsi nazindutse inkoko itaravuga 11 nari ku murongo 12 nari ku murongo abatamakazi n'abatama b'imyaka 85 ivyo bintu vyarankoze ko kuburyo mvuga nti hariho abantu bagikunda igihugu tiro guhemukira abantu nkabo sinzi uri yuda abo bantu rero batama n'abatamakazi bagushize ngo umutahe w'icizere ubuzima muri leadership cyangwa mu by'uburongozi hariho banki yitwa icizere trust la confiance ubufise iyo banki uko ukora ibintu bizima cyangwa iyo konti ya office ya confiance ukuba ukuri ntuvuga ibinyoma niko ubana yuduza umutahe ariko uko uhemuka ikugenda ukorora umutahe nibaza ko ivyabaye kujya tariki y'amatora hariho abarundi benshi badugije icizere hari n'abandi benshi bakoroye icizere kimenyamenyo n'amatora yakurikiye mu nyuma yuko mwege bamenyesha makuru n'abakozi ba seni mwisanga muri ko murafotorana mu biro vy'itora abantu ari bake cyane kuko hari abantu bazindutse ujya mu tariki ya 5 ya gatandatu bavuga bati tugiye gutora tora abo dushaka n'ishaka ryinshi n'umunezero mwinshi n'ubuda cyabona n'abantu bambwira bati twahuye n'ingorane zinizi isayizi bari bugaye kandi hataragera twasanga turi benshi hanze batugata amakarata yahetse tabatorenga abangana kubarenga bari banditswe kuko bavuze bati umuntu atoreraho ahazo bageze hose bijya byarateye ikibazo mu ntara zimwe bavuye ruguru ni benshi baje Bujumbura bacabatori Bujumbura kandi barikishije ruguru byarabayeho hari abantu byinshi twavuga tuti ni ishure twize mugabo umaje ati mbega amatora wayabonye gute guhera muri kampanye ni amatora batangwe canke imbere y'amanama aba menshi atunganywa n'umugwi wa seni no kubwira yuko amategeko yarameze neza uretse ya karani pusangirira aza kuyimbaza hanyuma amategeko abatunganije neza ibintu bimeze neza hari ikintu bita kuba prolifique kubigira igihugu citunganije mu mategeko uburundi wico bita très prolifique mu mategeko nta kintu na kimwe gitanditse mu itegeko ryo guca Burundi birahari gusa rero abashira mu ngiro yo mategeko babara abantu nkatwe bafise ubwenge nk'ubwo dufise ivyumviro n'imitima nk'ibyo dufise bafise abo bakunda nabo banka nkatwebwe twese ubuzima rero kubahiriza ya mategeko y'ingi usanga bigenda birahinduka rero uhereye mu nteguro z'amatora ugashika ku munsi w'itora canke imisi yo kwiyamamaza
novuga ko hataba ibintu byinshi bimeze nabi uretse ibyo gutabura amafishe kwiba abantu z'amabash y'aba independent canke abandi byarabayeho kudutaburira afishe kugira gute ibyo byarabayeho ni vandalisme mugabe ikibaje nuko no kivuga gatoyi hariho ababijejwe tubatelefone batubwira ngo abo bantu bakoze ibyo bintu ngo bafate mu batuzani jewe umusivili nje gufata ubundi mu Burundi mu gihugu kirimo amategeko cyangwa y'amategeko dufise yanditse yuko ageze kwashira mu ngiro bica bigorana ni gute jewe ndiko nitoza nja kurariza mu kugira ngo menye umuntu yabomo yasambuye canke yakoro yatabuye amafish yanje ntibiha burenganzira ndabifitiye rero muri make ugerageje guhejuma amatora yagenze neza canke yagenze na muri make amatora yateguwe neza yateguwe neza amatora yateguwe neza hama mugabe byavuye mu matora nuko habura nabiri hagatsinda umwe uvuze yuko amatora yakurikiye ayabaye ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu yitabwe n'abantu bake bishatse kuvuga yuko tugiye kubona amatora azokurikira abarundi bagenda baratakariza icizere ibiyavamo canke bakavuga ati n'ubundi ni kuja guta umwanya reka mvuge nka Yesu urarivuze Yesu yavuze ngo urarivuze bisigura ko mbega ikibazo mfise nibaza igihe waja kwitoza wari washoboye kwibaza yuko bishobora kugenda uko wari ufise icizere tube turashize ku ruhande vya bindi 40% vyasabwa umushinga amateka yigenga yitoza nk'uwigenga kugira ngo aje mu kibanza c'inama nshinga amateka wari wigeze wibaza ati amatora abanyagihugu barashobora gutora mugabo ikizovamo ntikizobe gisa nico batoye nta murimyi asohora isuka agiye kugeza imvura cyangwa agiye kugeza agatasi y'agatasi kageze umurimyi asohora isuka akarima hamiyimbura rigeze ntamenya ati byagenze kucanka kuriye mugabo turetse ama illusion n'ibintu by'imvugo ya politike ijya 40% habaye ingorane zo guhindura amategeko gihuti ijya 40% mwibwirizwa shingiro rya kera n'itegeko rigenga amatora rya kera ibice 40% nko muri Bujumbura ico gihe haba ari nka population y'abantu 600 canke amajana ni bazotora ugasanga intebe y'umushinga amateka mu migambwe basaba ibice 2%, amajwi akenewe ngo uronke 2% na amajwi 120 uri umugambwe we w'igihugu mugabo hageze ko umushinga amateka yigenga aja mu ntara ava mu ntara 40% vya biharuro vy'ibihumbi 150 nivyo bica bingana na 20,000 voix Wasanga rero umushinga amateka yigenga yitoje mu ntara azongana n'umushinga amateka yavuye mu mugambwe washikanye ibice 2% ku rwego rw'igihugu niho rero rya karani purusa yabigenga iyangana na 2% y'umugambwe ku rwego rw'igihugu hageze guhindura ibwizwa shingiro ishiraho intara zitanu ya ntara ya Bujumbura rimwe abantu 500-600 yari ntoyi ikijamwe intara zindi za Cibitoki Bubanza n'uruhande rwa Rumonge ikigira abantu bashika umuriyoni sinibuka muri 100 angahe bari gutora muri Bujumbura muri 700 sinibuka neza ko karani purusa byasaba ko baba abantu amajwi 750 ya wigenga ashobore kurengana iyo yari karani purusa 40%. Rero ya karani purusa yari y'abantu 120 kubera ko intari baye nini iyo teko batarihinduye igaciba Bujumbura igiye mu izindi ntara nyinshi icigira abantu benshi baca bava ku bitigiri by'abantu 120 baja ku bantu bitigiri 750 naho rero ikibazo cyahabaye kubera ko ushiraho amategeko hatabayeho analyse tibega iteko ryagiyeho bijanye n'ibwizwa shingiro y'intara 18 rihinduke gute uri bavuga bati mega za 120% no ya majwi 120 akenewe umushinga amateka bwo w'igihugu arose 2% ronke intebe mu n'amashinga amateka muri Bujumbura yagutse muri Butanyerera yagutse muri Burunga yagutse twogira ibiharuro bingana gute byo muri 70 ufata rero yandi Emilio Wilson muri 1,800 ukagwiza n'ijana
ugacu gabura n'ibihumbi 120 ucubona amajwi uwigenga ari gushobora kuronka ugacu ya pourcentage akangana na yandi umushinga amateka ronse ku rwego rw'igihugu mugabo ivyo vyose byari kugira agaciro hatateguwe ivyavyo matora kuya twabibonye byabandadena kwa gase navyo navuze nejo bundi ari wabivuze kuri Tanzania witwa Nyenicubahiro President Ruto muri Kenya bamaje amatora yo muri Tanzania ati mbyaje amatora yavuga kwiki ati nta demokarasi ningibaho ku isi demokarasi President ronka amajwi y'ibiki 97 kwijana tinoye demokarasi ronka ngahe 52 51 kuko nk'akarorero hari haruro bihari vy'amatora ya 2020 muri Bujumbura aho mugambwe utwara utashikanye 50 kwijana none mu myaka 5 baciye bakora ibitangaza baronka ajya twabonye baronse birashoboka abikwemereye ni ikihe kintu gishobora kukwemeza yuko umunywanyi wawe canke wagufashije muri kampanye agiye mu kazu k'amatora atora wewe adashobora guhindurirayo ni iki kwemeza yuko senior ifise abakozi batandatu mu biro vy'itora wasanga yo banga nimba baratoye haba hariho uwakira dokima haba hariho uguha ikarata y'itora haba hariho ukwereka aho ushira mu irangi haba hariho ukudodera ngo yatoye n'urongoye ibiro vy'itora bari batanu je biyo nagiye gutora ngo bararenga harimwo abandi bakozi base hari nk'abandi bantu batambaye hajya kantu ka seni bafise ubushobozi burengeye bw'abakozi ba seni ngeze ku murongo nk'uwitora umuntu araza ati kandida bamenyesha amakuru bari heti sinarose umwanya wo kubatora nazindutse gutora cyateka ndagufotora ifoto werekane ko batoye kuko ifoto yuko je natoye ihicizera abaza kuntora yuko baja gutora abakandida bose barafotorwa bagiye gutora nukuri cyane ikinyoma nukuri je mugabe iyo foto nahatse kuyizira yuko nifotoreje ku murongo kandi bose bifotoza none ubwo kubura inguvu zo gushobora nuko woba warenganijwe kugira uruvugiro nivyo biva ku kuba wari umukandida independent peut-être mu matora azokurikira ugahava wiga umutwe w'ingene kwisunga umugambwe ari ibintu byinshi umuntu yiga ari mu rubuga nagira nkubwire ko politike yo mu Burundi ukuntu yubatse cyangwa ukuntu abayikora kera bari bayimenyereye ni politike yaho umuntu aja mu mugambwe hama akabaho nyibita mu magaburanyama bwana ubundi n'amagaburanyama mugabo abera mu nzimwe karabanyi bararonga iyi migambwe yararonka abanyi bakaronga ubuye amagaburanyama abera mu nzimwe kuravyumva rero kijya gihe kera politike abayikinye canke abari koreka ino munsi batanguye ico gihe warasanga baronse uduposte kanaka mu gihugu hama abo bantu baronse ibibanza mu gihugu canke abashinga amateka bavuye muri iyo migambwe itandukanye bagaterera intererano z'abo migambwe umugambo ukaronka amafaranga yo gukoresha imigambwe ikagira ingufu igatunganya amanama ikitunganya mu buryo buvuye mu bayiserukira baronse ibibanza muri leta no munsi tuvugana usanga babandi barabaronka ibibanza muri leta bavuye mu migambwe itandukanye ntibakibaho ubuye sinzi ngene bigenda mugabo yini migambwe yarakumiriwe rero imigambwe irakenye nka yose migambwe gute irakenye tugeze muri kampanye nibaza ko abayendepanda twarabonetse cyane gusumba imigambwe myinshi 40 iri mu gihugu ivyo bisigura gute nkabibonye none yego ni hari imigambwe itiyamamaje niko ko nta buryo yari ifise twafashe amafaranga y'imiryango amafaranga y'abana yo gutwara abana ku mashuri make dufise tuyazana muri politike kugira ngo dushobore kugira gute gushikana amajwi y'abadushigikiye kure abatwizeye badayicizeye tubashikane kure twubake igihugu twese muri rusange rero ya migambwe itaronka abandi bayiserukira mu nzego za leta ntigifise uburyo mugambo bize ngo uradugije umutwe uronse awushigikira uratsine bica bigenda hacavuka nk'umuntu avuga ati adutwaye nabi mwaka umugambwe bakawukwaka no munsi bakawukwaka nejo wari muri irisi ukaja muri terosi bakagukubita iyindi ku ukaja muri kairosi bakakubita iyindi ku nuko bica bigenda haguma hari utuntu two gusambura umugambwe wo gukomera rero umugambwe wose wokomera tukawujamo nkuko wari kuravuga ati ngishi no kuja mu mugambwe nibaza ko
ivyo tubona ni urubuga rwugaye ku buryo umugambwe wose ushobora kuza ufise inguvu bayimye uburyo bwo gukora nta bakadiri kiraronka bayiserukira mu nzego zimwe zimwe ngo bashobore gukomeza wa mugambwe hama n'urubuga usanga ruri taronka uruvugiro rero kuja mu mugambwe vyari byo hari n'abavuga ngo dushinga umugambwe nk'abigenga tugire uruvugiro kuko amatora heza ubigenga ntasubira kuronka platform avugira asubira kugira uruvugiro amatora agarutse rero gushiraho umugambwe hari imigambwe yindi 40 nta nyinshi tuko turazana cyo gituma imigambwe ihari bareke kubika amasitati mu vyumba no mu nzu no mu mabiro canke mu mifuko canke mu masakoshi baje hamwe bashiraho imigambwe ishobora kuyubaka igakomera hakabaho politike y'inguvu y'abantu bafise inguvu bashobora kuvuga ati okay umugambo uraje n'uyu uye uhanganye n'uyu démocrate républicain la droite la gauche ajya bavuze républicain démocrate ko ngo muri Amerika hari imigambwe ibiri oya n'amablock abiri hari imigambwe myinshi cyane muri Amerika ari nk'abambwiye ngo ari plus de 250 imigambwe nk'amajana 250 hama kandi no mu rwego rw'amareta uretse niveau fédéral mu rwego rw'amareta haba hari indi migambwe ihiganirwa amatora mu rwego rw'amareta nk'uko nk'intara ikagira imigambwe y'intara ihiganirwa ibibanza cyangwa uburongozi cyangwa gukorera igihugu ku rwego rw'intara rero usanga imigambwe ari myinshi niyo demokarasi mu bisanzwe akabazo nshangira uri kuravuga ibyo kwitunganya kw'imigambwe twohava tuvuga yuko imigambwe yo mu Burundi itihagaze ko itazi kwiyubaka de manière ndakivuge mu gifaransa kwiyubaka structurellement kugira ngo ishobore kwanticipa ibibazo ishobora guhura navyo kuko umugambwe uri ku butegetsi ufise inguvu ukuri kurabivuga woshobora kugutera ibibazo bizotuma udatsinda amatora wiyamamaje mugabo bipfirahe est-ce ko haheze imyaka dufate kuva mu 2005 hatunganywa amatora uko imyaka 5 iheze ni giki abarongoye imigambwe batariga kugira ngo bashobore kubaka iyo migambwe yabo ku buryo ishobora guhangana n'ibisebuzi byose iyo bishobora kuba uhavu ntuma kuvuga ivyo ntateguye kuvuga urubugo njanyemwo nugo kujera imigambwe kandi sindi ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu sindi n'urwego bita forum des partis politiques ariko ico nakubwira cyo kimwe iyo uvuze ngo umugambwe ngo wiyubake ngo ugire inguvu ushobore guhangana n'umugambwe uyu mu Burundi nta mugambwe ukomeye ufise uburyo uhari ndabisubira mu bashobora kwiyubaka kugira ngo ndabisubire mu nyumve neza mu Burundi nta mugambwe ufise uburyo ukomeye uhari kuko niyo ifise uburyo ihari igaruka gutoza amafaranga hageze amatora bahagutereza bagatereza hari usanga bikomeye batumye hari gutuma umuntu nzanira amazi hajya nkunda gutunya amazi we hajya ndabivuze ntekanye mugabo bajya bari hari babwezana amazi bati yarutsa unaho hari ati je no bica bavuze muzana amazi rero imigambwe ikomeye urumva nk'ivyo bavuga muri rikomera za n'andi bashira hamwe yuko hagera mu bihe by'amatora hakaba imigambwe ikoresha uburyo bwa leta ibitoro bya leta imiduga ya leta bitwaye baje kenshi muri seni jewe ndaje ndo wigenga nimba nkoresha imiduga cyo muri kampanye ni imiduga yiwanje nshiramo ibitoro byanatugora kuronka kenshi naho sopebu yagerageje bivanye n'iyo byari bigoye twa turimo barabiduha mugabo wasanga mwatonze ibitoro watondeye saa 1 ibirotse saa 8 hari hanagiye muri kampanye umunsi wa overtime nayitanguye saa 11 kandi igomba kubiheze 12 kubera ko natonze igitoro mu gitondo nakironka saa 9 nja muri kampanye sa ubwo rugendo rw'isaha amasaha isaha n'inusu bari bashizeho uburyo bwo kuborohereza yego bwari buhari mugabo wasanga tugwana n'abandi bantu abari muri kampanye ugasanga mutonze umurongo mwese mwarongezwe na sopebu kuri iyo station muratonze kujya bagize mabon usanga umwanya urahagiri rero ubufise bwa buryo bwa leta ubufise ya modoka ya leta avoma mu biro canke avoma hafi ku biro afite station ku biro canke handi hantu we azindutse saa 4 kampanye bitanguye saa 8 bihe abahejeje yego hama kandi urumva hari uburyo bwa leta bwakoreshejwe ni gute umugambo wabo yubashe ukomeye ufise uburyo ufise inguvu tukabona imiduga ya leta plaque za leta
abo bantu b'abakadere bari muri iyo migambwe bafise imiduga bayihawe nashiriye imodoka mu biro atora imodoka yiwe aje muri kampanye y'umugambwe. Rero iyo ubirabi bicona yuko ibinyi bavuga ati uvukana n'abakene mugakena mwese naho ubutunzi uri umwe nimba ubutunzi uri miliyarderi abandi bakenye namwe ufise make ahera uri kurabafasha ugomba kubaduza mugasimisi yo usanga baduza. Rero bagize pourcentage mu bana 10 utunze wenyene nibaze ngo basanga mu familia yanyu mutunze 100%, oya hatunze umwe ku 10. Rero mu gihugu cyosanga tutako turubaka ubutunzi biyavuga byo kubaka ubutunzi economic creative izana umwimbo gwiza umwimbo urihenda ngo watunze mugageze mu bintu rusangi usanga bwa butunzi wowe ufise udashobora gufasha abandi benshi biteze gufashwa biciye muri iyo nzira tugomba gucamo twese. Ariko ikibazo canje nshaka kubaza umugambwe uri ku butegetsi wo tubanze tureke iyindi migambwe ihari ni gute ishobora kwitunganya kugira ngo igire ingufu kuko wewe wabivuze ati jewe nk'uwigenga narabonetse cyane canka bigenga twarabonetse cyane gusumba imigambwe mugabo abantu ntibashobora kwama bidoga minsi yose bategereza kwiga ikibazo inyishu ku kibazo bafise nimba imigambwe idafise ingufu nimba imigambwe idafise uburyo ni gute ishobora kwitunganya kugira ngo ishobore kuronka amafaranga yo kwiyamamaza amafaranga yo gushitsa ivyiyumviro bafise. Amategeko avuga iki? Imigambwe ni nka association. Association zibaho gute? Ni par la contribution des membres. Abamambere y'imigambwe bafise iki bakenye. Rero umugambwe ufise abanywanyi bakenye ntushobora gutuma ikontinere y'imipira muri Chine. Uranyumva neza? Naho wotumye iyo kontinere ni hamwe ishikane Bujumbura amatora yaheze canke natuba yaheze igafungwa bagacabiturira ku butereke kubera ko wewe ubikoze ntufise ingufu zikwiye zo kwiyorohereza ngo uronke avantage yo gushikana imipira zoha abantu kuri gusa zogira iki hama hariho utuyinegarite hagati y'imigambwe n'iyindi usihageze gushinyagurira abandi bashaka gushinyagura uko ushatse ati ntavyo bashoboye ntavyo bazi imbuga itanu wifise ikirindi. Uravyumva neza. Rero uvuze ngo imigambwe yindi uretse uri ku butegetsi bitunganye egome bafise abanywanyi batanga ama contribution batanga ico bafise. Umva neza. Ngire nka mutama nagiye mu rubanza ahantu hageze kurahira ngo tugire amahoro n'umuganga wadasigana yipura no muvyeyi wacu Bikira Mariya. Urumva neza umuntu yarahiye kera 6 na kangaye kuri ndade ya iprona yagwa gasore uyo naho bafise ikiye naho bafise icupa aritanga muri iprona nyene mugabo abanywanyi rufise no musi je naratangaye 2005 bon nundi byarabaye n'imbere muri nantura barabaporona nibo babaye abafrodebo abafrodebo nibo babaye abasendede muri 2005 urumva neza rero urihenda gusaba abanywanyi cyane muri kumwe n'abanywanyi mugabo ugasanga uburemere n'ingufu bafise barasa handi babitwara bavuga ati aha nzoronka iki mugabo uretse n'ibyo baronka iyo ufise igihugu kimwe abantu ibiharuro bivuga yuko mu Burundi aronka $1 canke atunzwe nangahe ku munsi canke n'uwaronse igitoki none adana iyo mburi ca gitoki ciwe kidandaza azane umugambi guterera mugambi oya abanza kuriya amahera y'ishuri abanza kuriha ivyankenerwa kugura kunyu utuvuta mu nzu nimbe zifise amavano abanza azibire aho ibati riva canke amategura ava asobanye rero igihe tuzatumaze kubaka ubutunzi bwaho umurundi umushahara umukozi wa leta iyo bavanga umushahara ushaka kumutunga ni kubera ko amafaranga bahembwa yari afise agaciro mu myaka 10-15 iheze n'uyo munsi amafaranga agenda haba cyo bita inflation atakaza uburemere canke agaciro canke ibintu bikazimba ni wa mushahara nyine ni haba ico bita adaptation canke kubangikanya umushahara umuntu ahembwa nibihe bigoye canke by'ubutunzi igihugu kiba kigezemo rero uja gusanga n'abandi barabigisha bashaka gutanga ama contribution migambwe abari abakozi ba leta bashaka gutanga ama contribution umushahara ahembwa turi wa 100,000 udashobora kuriha n'inzu udashobora kuriha ratio y'urugo umva yoja kuyatanga ama contribution y'umugambwe arimo bigenze gute
naho rero vuze ati biyumunganye imigambwe ntijya kurima ibito si koperative bashobora kubikora mugabo si koperative baca bakiriya koperative ku ruhande ariko ndabaciriyemo gato imigambwe ntirekuriwe gusaba uburyo hanze cyangwa kugira inshuti n'abagenzi mu makungu birabujijwe ikijanye na souveraineté de l'État nicemera yuko amafaranga atunganya amatora ava hanze urumva wowe uyakuye hanze barayaronka mugaza mu kinyegero ntivyemewe ko uronka abantu bari hanze bagufinansa kuko bagufinanshije baguhaye amafaranga yabo baca bagira ivyo bagusaba bogutegeka ugomba kubahereza kugira ngo bazogarure ya mafaranga yabo rero hari ababikora bakira imfashanyo zivuye hanze canke intero zivuye hanze ku bandi bantu atari abarundi kubera ko iyo umuntu ashaka kuzomuha musongati uzomuha ubutare ahanaka nibamara gutsinda uzomurekurira akazana imiti mu Burundi wenyine ukamuha monopole nibamara gutsinda uzomuha monopole yo kuzana izanzoga bazana ari Heineken ari Tusker ari inde umva ugasanga uyu muntu wo hanze avuga ati hari isoko mu Burundi hari abakunzi bakayoga tire ko hari abakunzi benshi bakayoga reka ndondere ingene nshire umushinga amateka mu namashinga amateka ndamuterere canke mu rwego rw'igihugu umukuru w'igihugu nterera amafaranga menshi ashaka isoko yo kuzana inzoga abarundi nzoronka isoko mu Burundi bahera mu gitondo shaka umugoroba bicaye mu kabari ni sawa rero muga birabujijwe. Okay. Nikihe tutera tuja ku musozo wa kino kiganiro nikihe kintu wize muri ano matora cyo kibazo cyo ndakijaniranya n'ikindi abarundi batora iki imbere yo kumbaza abarundi batora iki ibanzo kamara ati abaharura amatora amajwi ni bande kuko je umwe mu bigenga bake cyane nozo twari nka babiri mu bigenga twarongetse abamandateri kuja kuraba amatora kugira ngo tumenye ko amajwi yabo twaronsaya nuko ko hari inderetsi zacu zari ko ziraturabira mwe navuga ati by'ubukene bw'imigambwe wasanga umugambwe warungitse inderetsi ari iprona CNDD na Eklezia Katolika ahubwo mfata akanya gushimira Eklezia Katolika kubera ko bararungitse abantu benshi ahantu henshi nagiye hose nagiye nsanga hariho inderetsi za Eklezia Katolika inderetsi narungitse aho zasohorwa basanga babasohoye barabahinduriye usanga nka muri bahindurira aho yaje kugira uburorizi bw'amatora aho uri naho nyine uguma mugabo barabwira ati va hagenda hariya uko rero imbere yo kubatse abarundi batora iki batorande ubanza ukambwira ati mbega baharura amajwi ni bande baharura gute niho bagomba kuba ikibazo nyamukuru hacaza bavuga ati tugire ubuhinga bwa none amatora cyangwa ubuhinga bwa none nabwo nyine wakoze logiciel arashiramo ico bita cheval de Troie ishobora gupirata amajwi basanga bari kuratora vere yose agiye kuri rouge canke yari bleu yose agiye kuri jaune ni n'ubuhinga logiciel imbere yo kuyitanga barayiha abahinga bakayisuzuma abahinga ni bande bashizweho nande ikibazo canje mpave ngira ati en temps normal abarundi batora iki kibazo ndakibajije kubera ko hari giye mpora numva nka twebwe turamenyesha makuru abantu bakubwira ati abarundi batora ubwoko abarundi batora intara abarundi ntazoza kugutora uva mu Kirundo kandi we wavuka imakamba hari ivyo warabonye uno munsi nibaza ko hari ibintu byinshi byahindutse inyuma ya 2005 amasezerano ya Arusha yarakuyeho bimwe mu bintu twita ivy'ubwoko twasanze bijya vuga ngo ntiyatwara ubwoko bubisi bwo gutwara nawe ubutegetsi bubi nihica ubwoko hica ubutegetsi bubi n'ibindi n'ubu novuga nti ivyo tuba turimo canke tubona bigenda nabi si ubwoko si ntari umuntu avamo n'ubutegetsi bari bubi canke uburongozi bubi hana hari kubijanye nuko umuntu atora intara canke atora umugambwe ubwo afatiye aravye ubwoko nibaza ko no munsi imigambwe yose iri mwamoko nka yose ibwizo shingiro ni kuri bitegeka yuko no mu kugira rya marisa aja muri seni ugira umuhutu umututsi canke abahutu babiri umututsi umwe abahutu babiri umututsi umwe ubundi kuvuga umututsi ikibazo kuko hariho n'ibibanza benshi baharanira bihabwa n'ukuri umututsi canke umuhutu rero nimba hageze kujya wumva wo bijya kora ko bitwa umututsi canke bitwa umuhutu kuko ushabura bakubwiye ngo bagutoye kubera uri mu bwoko bucanke buri rero ni bwizo shingiro rihari kandi ni ibintu byamaze kuja mu cyo kwita les acteurs politiques canke les classes
caste sociale z'igihugu byamaze kuba contrat social. Rero hageze gutora abarundi batora uno munsi abarundi batora aho gimati muri 2025 abarundi batoye gute? Abarundi batoye umuti ku bibazo bafise byari bihari. Abarundi batoye umuti ku bibazo vy'igitoro, ibibazo by'imiti, ibibazo vy'umuyaga nkuba nk'oge mukora by'ubuhinga mbabwenge, batoye ibiciro kugabanuka ku masoko, Barundi batoye kubona amafaranga y'igihugu agira agaciro, Abarundi batoye imigambi y'uburongozi bwiza intwari bereye nivyo batoye. Rero nibaza ko ubufise ubutegetsi no munsi ivyo bintu Abarundi batoye muri 2015 bari bakeneye 2025 bari bakeneye zogerageza akabibashitsako bakabibona niyo bishobora kubishikako tuzomukomera amashi ko nivyo batoye. Batoye umugambwe cyane batoye ivyo bari bakeneye kuronka yuko igitoro kiboneka, amabisi aboneke, amazu ariko araduga, amarwaye yikuba kabiri bigabanuke, habeho twarabonye umushikiranganje w'ubudandaji hahora agerageza kuvuga ibiciro bodanaza ku masoko ibiribwa n'ibiki ntivyashoboye kubahirizwa gushikaho nyine icubero mu kuyambye yavuze ati nta nzindwi zibiri zitatu byo byasohotse mugabo byaratevye n'ubundi imaze kuza bijya ntivyashoboye kuba equilibre. Bijya vyabaye ubihizinire vyerekana iki kubona umushikiranganje umukuru w'igihugu bahaguruka akavuga ati ibintu bigenda uko bagatanga intumbero mugabo ntibikunde? Hariho ico bita gushiraho ama condition canke gushiraho ivyankenerwa vyose bituma ikintu umuntu akeneye agishikako. Nk'akarorero jewe gushika ngahi wawe muri studio aciye muri ambuteyage nyinshi wamiye gushika isaha izi nacerewe kubera ko ambuteyage ari nyinshi. Iyo uvuga uti mbare wa mugabo ndagukeneye isaha izi nizi ugacuma akajugujugu zikantoraho narindi ikaze kanyereka ngahi wawe kuri ya masaha nyene cyari kugenda neza nashika ku masaha meza. Rero nk'ivy'uburimye uno munsi ifumbire yarazimvye iranabura rimwe na rimwe. Hageze gutwara transport y'ivyo birimwa ivyimburwa abantu babimbuye transport iragoye. Utwara ivyo vyimburwa ari amahera menshi cyane kubera ko ibibazo vy'ibitoro tuba twaciye mu mwanya mwe bikaza mwe bigahera. Rero cha kintu yaguze igihumbi kija gushika iyo kigiye cyazimvye wa murimyi yakirimya ko iki gifumbire yaguze izimvye ku isoko canke yanabuze canke yanagotse mu kurima no kwimbura nabagomba kumva yuko twatwigoro yagize tubaye adukuyemo umusaruro. Rero ikintu ico bita chaîne de valeur yico kintu dufata ari nk'igitoke canke kiraya gishika ku isoko habaye amadepense menshi cyane atarakenewe gukorwa mu mwanya mwiza mu gihe hariho transport, mu gihe ifumbire yabonetse ku mwanya ikaboneka neza umurimyi ntaje kugura amagendo hari hirya mu isoko kandi hari iyo batangiye amasibivansi itangwa na leta biciye muri abagwiza tunga bayitanga benshi. Rero utarashobora guterera umuti iyo chaîne de valeur yose guhera urubuto rukigurwa rugaterwa bakimburwa transport chaîne de valeur ya transport bikaja ku isoko ivyo biharu utabiharuye neza shobora kuzanda kubwire ngo ikiro waranguye 2,000 vy'amarundi ugura imbuto uco kidanaza 1,500 wararimye abakozi warimishije gutwara ku isoko kugira gute uje umuguzi aje kubirangura bitwaye mu indi ntara ivyo utabiharuye ntibikunda. Habivyo navyo kubiharura no kugerageza bya bintu by'inyungu rusangi ibitoro amabarabara meza bibabara rya Rumonge kilometero 75 ushika hariya za Rumonge mugato hagenda amasahane amortisere zirapfuye umwanya urahahereye ibintu bivuye mu Rumonge bije Bujumbura bije amasahane byatevye umuntu agiye yumva ntiyogira amatura 3-4 ku munsi Rumonge agira amatura 2 ku munsi umva arahomvye mu maturu yo hakorera cabizimba ishitsi Bujumbura bivuye mu Rumonge ko hameze nabi azogura amortisere ibitoro vyahereye muri kujya kugenda imodoka igira gucya moteri ikikonsoma igenda burubuhuru ikikonsoma cane. Rero ayo madepense yose yahariye mu chaîne de valeur ushiremo barabara meza ama infrastructure moderne canke inyubako rusange nziza ushireho kuronka ifumbire kuronka intabire kuronka ama avantage amwe y'abarimyi kuronka abahinga bindimo atari bo baguze amafaranga yabo ngo babahembe bahembwe ubushanganje bw'uburimyi n'ubworozi
byose bigaruka kuduza ca giciro c'umuguzi wa nyuma hariya. Rero utatoreye inyishu z'inyubako rusange, amabarabara, z'ibitoro, vy'imbuto bateye bazirose zimbutse n'ifumbire, bica bigorana ko ca kintu abantu bacubahiriza. Unabigize itegeko ukazana ingabo zicunga zifise imbunda, bica binyika bikaja muri Kongo, bakaja kwigura muri Kongo bizimvye incuro 4-5. Ndagikeneye ndagikurahe muri Kongo, sinanga icari ku gihumbi n'ibihumbi 10 ndayatanga n'ingire gute. Accord d'Arusha. Accord d'Arusha yacafise ikibanza mu Burundi. Nk'umuntu yahunze, nk'umuntu yarashwe na blende, nzira ubwoko nkaba ndi mu Burundi no munsi numva nto mutekano wanje tohungabana ngo uko mva mu bwoko kanaka. Accord d'Arusha ico yakoze gikomeye cyane. Ahubwo wiyumvira ko ari umuhinga mugayo bari karihenda. No kwiyumvira ko Accord d'Arusha atakimaze. Kuko yaradutabaye 2005 umwizero wagarutse mu gihugu, 2010 umwizero waruki hari mu gihugu. Mugabo k'imyaka yagira kurikira twagiye tuyirengagiza dukora ivyo dushatse bituryohera canke bituma turonka inyungu zacu bwite. Nta n'ubu kivuga mu bisanzwe maze kumva bivuga bajya gusa bahunze nibo bayivuga. Mugabo nk'umuntu yahunze azira ubwoko, je blende atakunda asafye imyaka 5 bakavuga ngo kushe nkabona ni baryamye cenga cyane hagenda kwega igisusu hasi, blende kiraturasa. Uno musi nkabandi mu gihugu sinengagije abarundi benshi bahunze, naco kibazo gihari cerekana yuko Accord d'Arusha tukikeneye. Gusa abarundi mu moko yose, imiryango yose, intara zose bahunze igihugu bari hanze. Rero Accord d'Arusha ari yabitoreye umuti, dusubire tuyirovizite tuyigendere turabaho twakosheje kugira ngo abarundi benshi bari hanze y'igihugu batagira oja niyo bava batayivya barataye ingo zabo basubire bagaruke twubaka igihugu twese hamwe. Diaspora ndundi ikirakoreshwa neza cyane n'umutahe wibagiyo. Diaspora ndundi sinzi kumva makuru usanga ariho diaspora ndundi ya vere, iyindi ya jaune, iyindi ya rouge. Ikibazo cy'ubumwe bw'abarundi nituraronka indongozi zishaka gushira abarundi bose hamwe. Rero ibibera hano birasubira bikabera no muri diaspora. Bahamagaye aba diaspora banza kuraba batumiye nuwa jaune, nuwa vere, nuwa rouge. Natse kuvuga moko canke ibintu vy'intara. Vyaravuye mu barundi benshi. Mugageze mu bintu byo kugira uburongozi no gutunganya uburongozi usanga biguma bigaruka bidukurikira. Vyononera abantu benshi. Hakabaho inama za diaspora ugasanga baje sinzi inama ejo bundi yabaye kuri club d'Iraki y'aba diaspora haca umufaso n'umwe yavuze ati taba abantu ubwoko ubu ati amafaranga yabo nituzi yaca tiyabaca muri berbe tuba tuyabona baza gasahiriza igihugu mugabo bafise ahandi bayacisha ati kubera ko ari babandi uco vyumva. Rero diaspora mu bindi bihugu nka Senegal narakurikiranye Senegal, igihugu diaspora yaho ikomeye cyane, bagaruka bakubaka ibintu bakagira ama investissement manini, bakagira ama partenariat na leta, bagakora na leta hamwe byo ngaha by'isoko kakaruro keza mugabo bya haguma hazi indi cadre yahinduka ama cadre strategique zindi cyabikana ko bavyananiranye nyuma y'imyaka 10 n'iyindi isoko ihiye. Rero nko muri Senegal canke ibindi bihugu byo muri Afrika diaspora n'umutahe munini cyane. Rero dukuyeho kwikunda, gukumira abandi, kugomba kwijana twenyene, gukora ibintu bya twenyene, turashobora kuronka ingufu nyinshi ziri hanze y'igihugu. Uvuze diaspora neko mvuga bahunze, hagiye umuntu yahunze igihugu. Sinzi ko mwabonye amakuru, ari amakuru agenda ca mu mbuga ngo kabize barundi bari ngaha babaguza tunga muga imitahe yabo byanse kibanda gikorera mu gihugu bariko barayitwara. Turetse imitahe ya diaspora niyo bariko barahunga igihugu n'icabiyenge ziko zirava mu gihugu zigenda hanze. Abaganga bahembwa ibihumbi majana ngaha ari mu docteur kubera ko twanse guhindura politike y'imishahara ngo abaganga basubire kuronka ukuntu batunga imiryango yabo. Tuvuga ngo ntibavura abantu ngo barahiye kuvura abantu mu bihe byose. Oya, nenda kuvure wewe abana bapfira inzara muhira n'abandi umuntu yabake abantu umwicaye. Rero urumva hari ibintu byinshi bisaba ko tuva kwikunda, kwigungira ko kugomba kwiyegereza abantu bacu gusa dukumiriye abandi bantu. Ivyo bintu bizokorona igihugu, bizokorona diaspora, hama n'ishusho y'igihugu
mu makungu usanga iriko irahungabana biciye mu kugira gute gukumira abandi bantu benshi. Igihe mwariko muri yamamaza mwarashigikiye ku bintu bibiri, la vérité et la transparence. Kuri mwebwe ivyo bintu bisigura iki? Kubera ko ari ivyo mwashize imbere. Nabivuga kubera ko igihugu kirafise ivyo kibuze. Ntituri Amerika na Amerika bavyo babuze. Ntituri Israel, ntituri les pays zo muri ibihugu vyo muri Scandinavie. Usanga bifise ico bita ama indice meza ku bijanye no gufasha abantu kuronka ubuzima bwiza, imishahara myiza, ibintu vyiza cyane. Munezero mu bantu, ibihugu biri top bigeze kure cyane. Rero sinokwirengagiza yuko Burundi tukiri igihugu kiri vierge kigitangura kubaho. Tuciga kwavura ibintu by'uburyo usanga ari bike. Mugare nciye mbwira umuntu nti byose ni sawa. Aca bavuga ati byose ni sawa. Nta ngorane dufise. Kandi ngorane zihari. Nk'akarorero nk'ubuje nayifise urubanza kuduga Igitega. Ugacumbwira uti byose bimeze neza, amabisi arahari. Gaca iyomba hari yepfo muri side y'Gisagara. Gaca nduga kuri kote bongeye gufata bisi duga Igitega. Gasanga nta bisi hari. Kubera iki? Rhetorique y'ikinyoma ivuga iti byose birahari bimeze neza. Bwira umurundi nti mu buryo buke twaronse bungana uko nkejo bundi mwabonye ko nyine cyo yabikoza avuga ati tumaze gusora ubutare bungana gutya ku kiro budandazwa uku tumaze kwinjiza canka yazinjira zo bangana uko bijya nivyo dukeneye. Umurundi akavuga ati okay ibi sishaka kubironka kwa muganga ngaha muri aho nivurije muri Kira reka nje muri pharmacie Salame. Muga Kira ntitubwire ngo urumva ngo utavuriwe muri Kira unukira. Canke ngo utavuriwe muri clinique intukira. Atari rwakarede ntukira. Oya. Bwiza abantu kuri abantu bamenye kwibana ko umuntu azi kateza kuronka bisi ya saa moya abarahafata n'amaguru atahe saa 10. Avuga ati batubwiye ko twihangana ariko rero twihangane twananye ubuzima simbindire bisi ya saa moya saa 2 itaza kuboneka bindahafata n'amaguru nta. C'était ça la vérité, la transparence. Kugendera mu muco no kuvuga ukuri biracatugoye mu Burundi. Utubazo dutatu twanyuma. Mfashe utwishure mu majambo avunaguye. Icambere uno munsi uravye aho uri aho ugeze n'urugendo rwa politike n'urugendo rw'uvuga butumwa n'ibindi byose usanzwe ukora. Jules muto yo kwishimira aho ugeze. Icya kabiri Uburundi indoto ubufitiye ubona bizokunda yuko uronka inguvu zo gushobora gushitsa ku Burundi icyo wipfuza uko coba kimeze kose. Ubwa gatatu politike y'u Burundi woyivuga gute mu ijambo rimwe riyisigura? Jules muto yo kwishimira ico ndi uyu munsi. Mu buzima bwanje sinkunda kuba satisfait. Hakiri kare ndi umuntu ari perfectionniste cyane. Iyo usamari insinzi y'akanya gato canke bito ushitse ku uyu mwanya bica bikuzibira amaso iyo kubona ibindi byinshi wokora. Rero Jules uyu mwanya ntacarashikako. Naho hari ibyo amaze gukora ni nk'ifatiro nk'urufatiro ntacarashikako. Ntacarashikako kuko kwa gaso yaravuze ngo votre satisfaction sera notre fierté. Igihe hatari abarundi 10 ndagira ikintu kizima avuga ati je yamfashe kino kintu canke 100 canke 1000 muri za miliyoni 13 naco mba ndakora. Habakiri ibikorwa byinshi cyane. Byinshi cyane. Hama ikindi kibazo naco kiravuga kiti indoto ushaka gushikana ku Burundi ubona uzoyishika? Indoto y'u Burundi si indoto umuntu yisangiza. Ni indoto rusange. Iyo ndoto rusange ntigomba kuba mu muntu umwe ngo azayidukubitire ku nguvu. Cha gihugu c'amata n'ubuki ni indoto rusange. None Burundi igihugu c'amata n'ubuki. Wanyoye amata mu gitondo baronse ubuki. Mu mwaho saro nk'icurya ifaranga mu mufuko riruzuye. Ivyo nivyo indoto z'u Burundi. Uburundi umurundi asohotse aho hanze bamubona gute? Ibyo hinguriye mu Burundi bisohotse hanze bifite agaciro kahe? Nigihe twubaka igihugu kikagira inguvu hama kikaja à la conquête du monde. Twubaka igihugu kigakomera
hama kigashobora guhangana n'ibindi mu karere. Uno munsi ifaranga ryacu mu karere kuvuye ngaha batwara amarundi, utwaye umufuko bakuvunjira Tanzania bakuvunjira aho hakurya canke handi ucobora ati barakwivye. Rero ingufu igihugu kigomba kugira niza abarundi bose twese muri rusange. Iyo ugomba kubaka igihugu mu ndoto y'igihugu ntushiremwo ico bita twese bose inclusivité. Ikiganiro cyitwa gute? Risk exclusive. Muravyumva neza? Twese tukagira uruhara mu ibaka ry'igihugu. Iyo ndagusize inyuma mu by'igihugu naho mbashitse hari imbere ni nk'ivy'umuryango. Urashaka gutera imbere mu muryango wenyene ugashika hari imbere. Solution zibiri. Swati zogara kutore babandi wasize inyuma ubateze imbere canke bazogutora uri mu itamira gusubiza inyuma ubukene barimo. Ndafise urugero bwinshi cyane. N'ivyo igihugu uteje imbere igihugu ukumva yuko uteye imbere wenyene n'abandi babateye imbere. Urihenda ugateye imbere ukaduka uja kwisanga nimba ufise umutima mwiza bigusaba ko ugaruka inyuma bya bindi byinshi warundarunze vy'iwawe uja guhako n'abandi warenganye hari kugira ngo bikunde bigende neza. Canke bakagushikiraho uri bakabisabagiza bakabisambura. Nivyo twabonye za Tunizi, Benari, iyo twabonye ahantu henshi samo umuntu yarubatse izina agakomera. Kadafi gusa niwe umuntu bwati yarabayesheke kuba kadafata igihugu kuko yari yarakoze igihugu aho umujena aheza amashuri afise ibintu imurindire biraho bitanzwe n'igihugu mu nyungu rusange. Rero Burundi tugomba kubaka ubundi mu nyungu rusange z'abarundi bose atabanga kumiriwe twese turi kumwe niyo ndoto yacu. Hama ikibazo ca nyuma cari iki politike y'u Burundi mwitwa turaciga. Hariho imvugo ikunze kuvuga ngo la démocratie dit plus fort est toujours la meilleure. Demokarasi ni ijwi ku muntu. Imaze rero kuba demokarasi mwe twavuga kare yuko usanga igihugu cy'u Burundi kuva kibaho gitwarwa n'abasirikare. Ikiba demokarasi ikeneye izindi nguvu betse inguvu z'ijwi ku muntu. Rero turaciga ibintu byinshi hari turakora neza. Ibindi dusaba ko tuvyiga cyane tukabikora neza gusumba. Mwakoze cyane abadukurikiranye kuri Risk News cyari kiganiro twariko turagirana n'umunyepolitike akaba kandi n'umukozi w'Imana kora n'ibindi bintu byinshi bitandukanye. Jules Niyongabo yari yitoje nk'umushinga amateka yigenga mu matora duherukamwo muri 2025. Wari umunezero wo kubana namwe. Mwakoze kugira ico mushikirije abakunzi ba Risk News. Byari iteka gutumirwa mu studio yanyu ariko na cyane cyane nongeye nsubira nshimira abantu badushigikiye muri rugendo twatanguye niho rugitangura. Twatanguye duhura n'ibiduhungabanya byinshi ariko turacahagaze neza kandi turizera yuko ejo hazoba heza gusumba. Ariko mubifisemo uruhara tubifisemo uruhara. Si igikorwa cy'umuntu umwe ni umurundi wese kumenya nti mbega tugomba ko Burundi bushika hehe. Rero kuba mwatwiyumviriye nk'imbonesha kure turabashimiye cyane. Bikindi gihe tuzobitaba ari cyo umuntu atwoterera mu iterambere ry'igihugu kubaka imitima ndetse no gutegura akazuza keza k'abana bacu ndetse natwe ubwacu tukiri bato muri kino gihugu.